Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya B-Info ndetse na B-Info Plus. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe amakuru y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'izari zavuye muri Nyangezi zirundanirije mu micungararo y'agasagara bita Sange kari muri territoire ya Uvira. Duce turabira hamwe n'ibyagiye gukurikira inyuma yuko zino ngabo zimaze kwigabura imice igera kuri ibiri, bamwe bagaca Kabunambo abandi bakaguma muri plaine. Turaganira hamwe rero ku migwano yagiye kubera mu mitumba cyangwa se mu misozi ya Camate hamwe n'ahanyene muri Kabunambo. Zino ngabo z'u Rwanda zahisemo guca kugira ngo zirabe ko zishobora kuzunguruka gisagara ca Uvira. Duca twerekeza hakurya y'amazi aho tugiye kurabira hamwe amakuru novuga ageze ku mwanya y'intambara avugwa ku isi. Turasimbira hariya muri Irani canke no muri Amerika tumenye ibigezweho. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu dukoze amasaha yicumye kubera ko umwanya utadukundiye ko tubegeraniriza amakuru ngo cyabashikirize umwanya kumenya nkuko dusanzwe tubikora. Muri kino kiganiro nza kuba ndi kumwe na wa musesanguzi canke wa muhinga akurikiranira hagufi iby'amakuru y'intambara. Karibu cyane. Egome cyane murakoze, ndaramukije abantu bose badukurikirana abakunzi bacu aho bari hose, tubifuriza amahoro y'Imana. Ego ragize neza. Nifuje ko dutangura kuri inkuru abantu benshi batanguye kumva, aho haje amakuru atandukanye yemeza ko havuye abasirikare benshi, batayo zirenga 9 zaje ziva mu gihugu cy'u Rwanda kuva ku munsi wa lundi igenekerezo rya mbere n'ibata rya kabiri zerekeza hano ku butaka bwa Kongo. Intumbero yari yuko bagomba gusubira gukora ibishoboka bigarurire igisagara ca Uvira. Ni nyuma yaho bari bateguye ko bagomba kuja gutanga renfort hariya mu mitumba miremire ya Fizi, mugabo ndabite ko bacerewe baza gusanga aho bari bagiye gutabara ibintu biza byamaze gushika iwandabaga. Ubuce bari bagiye gutabaramwo coalition FARDC yari yamaze kubwibikako, niho baciye barundanirizwa hano mu micungararo y'igisagara ca Sange. Abari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bihuje n'abandi basirikare bari bamaze iminsi bavuye muri Mwenga baza kwirundaniriza hano muri Nyangezi. Bose baca begeranira hano mu micungararo y'igisagara ca Sange. Amakuru yo twaronse kuva ku munsi w'ejo mwijoro nuko bano basirikare bose baciye bigaburamwo imice ibiri. Umuce umwe ufata inzira ica muri Moyen Plateau aho baduganye ku musozi cyangwa se mu gace bita Kabunambo. Uwundi muce nawo uca uguma aha muri plaine kugira ngo bashobore kugaba bitero ku gisagara ca Uvira, bamwe baciye hano kuri RN5 abandi baciye mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira. Uti rero ibintu byagenze gute, byifashe gute? Ndabibutse yuko mu misozi ku musozi wa Camate igisirikare cy'u Rwanda kuva aho bashikiye muri Uvira basubiye inyuma, abari muri Camate bobo ntibigeze banyiganyiga, bahagumyemwo ku buryo mbere bamwe n'abandi bavuga ko kino gisirikare cy'u Rwanda kiri muri Camate gifise intumbero yo gushaka kuraba ingene botera ibiturika mu gihugu cy'u Burundi bari hariya ku musozi muremure wa Camate. Uyu munsi rero mu masaha y'inyuma y'umuhingamo niho abaciye muri abasirikare bari birundanirije hano hafi y'igisagara ca Sange baduganye muri Moyen Plateau baciye mu gace bita Kabunambo, niho baguye muri ambuscade yaba Wazarendo hamwe n'aba FARDC maze ruca rurambikana biza kurangira kino gisirikare c'u Rwanda agikoze ropri gisubiye inyuma kubera ko
basanze wazalendo kabisa yakenyeye ziraguma hamwe na FARDC, bituma kino gisirikare cy'u Rwanda kiyatakariza ingabo zitari nke ndetse n'ibigwanisho bitari bike. Imigwano ntabwo yabaye aha gusa, wazalendo yaciye igabana ibitero mu birindiro bitandukanye bya kino gisirikare cy'u Rwanda bisanzwe biri hariya mu misozi ya Camate, naho nyene igisirikare cy'u Rwanda kikaba kitagiza amahirwe yo gushobora kuresista kubera ko wazalendo nabo bari kumwe bagavye igitero kiremereye kandi cari determine. Ku makuru dufise nuko hajya muri Camate bwarinze bugoroba imigwano ikiri yose. Amakuru imvaho rero tuzabashikiriza ku munsi wejo y'ingene hano muri Camate vyari byifashe n'ingene hazoba haramutse. Ku mirongo y'urugamba ahanyene muri Kongo hariho amakuru avuga ko hariya muri Warikare habaye imigwano, aho igisirikare cy'u Rwanda congeye kugwa muri ambuscade y'abawazalendo maze birangira abawazalendo bigaruriye ibigwanisho by'abantu basirikare ndetse n'abagera kuri 5 bakaba bahasize ubuzima. Tubandanirize rero inkuru yacu hakurya y'amazi, dusimbire ku makuru agezweho ku isi ariko aravugwa cyane hariya muri Iran ndetse na Amerika. Ubushize hariho imbono zibiri kwa twazanye, bamwe bavuga bati Amerika bigeze magingwaya itararasa kuri Iran, ubwo biboneke ko Amerika ishobora kuba yatinye Iran. Sinzi umuhinga ico iyo bitubwirako. Yego murakoze cyane. Aho bigeze uyu munsi by'ukuri Amerika n'ubu iracagira amajanja ivyo gutera igihugu ca Iran, kuko tubutse ko Iran yashikirije ko urusoro rwose canke ibomba izokorokera igihugu cayo ko izoifata nka declaration de guerre canke gutangaza ko yinjiye mu ntambara yeruye hamwe n'igihugu ca Amerika. Hanyuma igakira ikarengwa yuko amabaze yose militaire y'igihugu ca Amerika n'inyungu zayo mu kigobe c'abarabu azoba ageramiwe na cyane cyane igihugu ca Israeli n'ibihugu bicuditse na Amerika. Ivyo rero biruko aho MBS akaba ari umuganwa Samuragwa w'igihugu ca Arabie Saoudite, wewe yasavye yuko iyo ntambara itorinda kuba, kuko wewe avuga ko karere kose ko cakadukamwo intambara mu gihe Iran yoyo ivuga ko izoca irasa ku bintu byose by'amabaze y'abanyamerika biri mu karere kandi gazoca igwanya n'ibihugu byose byafashije Amerika. Uyu Rembese wavuga ati ntibishoboka ko Amerika iteze iyo ntambara. Yongera wewe atanga itegeko mu gihugu ciwe ko atakirere kizokoreshwa, atandege ya Amerika izokoreshwa muri iyo ntambara yashobora izoca kuri ico kirere ca Arabie Saoudite. Kandi tubitse ko igihugu ca Arabie Saoudite ari igihugu muri kajya karere gisa na kinini cyane, kuko kigomba kungana n'icya Iran, bisigura ko ikirere gikoreshejwe igihugu ca Iran kigeramiwe. Hanyuma ku bw'ivyo Trump nawe ahagaze uno munsi yamaze gufata ingingo ko ategerezwa kurasa kuri Iran. Mugabo yamenyesheje ko atazorasa bimwe by'intambara bimara igihe, ko gusa azorungika atanga itegeko ry'uko barasa gusa bimwe bita amafrappe ari cible canke yerekeje ikintu kanaka, intambara bagacagarukiza ngaho, kuko nawe nyene yamaze gutara kujya ntambara ishobora gukwega akarambaye haba kuri Amerika mu nyungu zazo mu karere canke bijya bihugu. Hanyuma amakuru rero ashusha agezweho ni drone zandege zitagira abapilote y'igihugu ca Iran yarashwe na Amerika n'ubwato bw'intambara bwa Amerika, ya porte-avions, aho iyo drone yari kirondera gusuma urusaku. Kandi ntibyari bibaye rimwe gusa, kuko mu minsi heze yatari myinshi hari drone ya Iran yagira irafotora ajyamato yose na porte-avions, irerekana amadetaye yose ingene biriko biragenda. Abanyamerika bagize gutya bayasanga ayo mafoto ari ku marezo sosiyo no mu binyamakuru, bisiboneka ko ishusho yabo yatosekaye ingene atabwirinzi bafise. Niho rero ubona ko ubu bagerageje kugira ngo bihagarare ko ntihagire amakuru y'ubutasi asubira gusohoka. Uriane rero yarungitse iyo drone, ariko iyo drone yagiye ikiraraswa. Abantu benshi rero bari biyumvire yuko intambara yo bitanguye, ariko by'ukuri ntago ari intambara yitanguye, ahubwo ni drone gusa rirashwe ko yari kisuma amakuru. Amakuru rero ashushe kuri
vyerekeye Irani makuru nayo ikindi naco twamenyesha nuko amabazi yose ya Amerika mu karere igihugu ca Iran cyamaze kuyafotora aho n'abafaransa ubidoga cyane ko aho ibirindiro vyo muri Qatar na Emirati basangiye n'abanyamerika hamwe n'abasoda y'ivyo bihugu ko vyose Iran zamaze kuyifotora ikavuga iti rero mu gahirahira Amerika karasa duca turasa kuri ivyo birindiro. Ubufaransa nabwo nyene murumva ko busa n'ubugiye kutakariza muri yo ntambara kuko kenshi iyo mu bihugu urashwe nawe uheza ukagira nawe ukarasa kugira ngo wihore canke werekane kudahangagwa. Niyo makuru dufise ashushe ariko intambara ubwayo ntiratangura ariko kuko Amerika yamaze gufata iyo ngingo kutegeza kurasayo ntawuzi mu minsi iri imbere ngene bishobora kugenda. Rero aha twoca twongera twabwira aho ibihugu vya OTAN bihagaze kuko ari yo alliance ya Amerika irimwo hamwe n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya ku ruhande rwa Irani. Uburusiya bwo ruvuga buti ni habe ibiganiro habe kumvikana kugira ngo ntihande haraseseka amaraso. Ubushinwa bwo bwaramaze kwegereza amato yabwo ko mu misi heze bwari mu myimenyerezo hamwe n'Uburusiya na Irani mu kigobe ca bita Golfe Persique. Ariko iyo myimenyerezo yari igamije kudiswada cyangwa kwereka igihugu cy'Amerika yuko Irani ifise abo bikorana. Hanyuma igihizi ntureka zatangura uruhagarara iyo myimenyerezo ya gisirikare hagarikwa kugira ngo ntibabasange baprovoce Etats-Unis. Ariko ayo mato y'Ubushinwa yoyo ntigeze ava mu karere bisigura ko hamwe ibintu byo cika Urusiya Ubushinwa bushobora kwinjira muri iyo ntambara. Rero ayo niyo makuru dufise twoshobora kubamenyesha muri no mwanya biriko biraba mu gihugu mu ntambara ihuza n'igihugu ca Iran. Yes, reka ndagushimire cyane muhinga wacu tubusaba komeze kudukurikiranira ayo makuru hafi ariko kandi reka nshingirwa ko nshimira n'abari babaye natwe muri aya makuru ndaje kubashikiriza ubwo amasaha ageze kure kumbure tuzokongera mu zindi nkuru zacu zo ku munsi wejo mugire aho muba mwubahwe ciao ciao.